Upite ngufashe kudodora basi. Ntacyo kijyawe bazi. Amagara wo. Ogi. Oshu. Ushwani. Utinye na ha. Nabahari. Chembo nari hata. Alaba. Dukoreshe system cyangwa cika na kibazo cyane. Nkora akazi jewe. Swa kuziri n'ubusa. Alaba. Dukoreshe rero system rapide d'intervention. Mani cyo ndakugururira ndake. Ugiste. Ogi. Mwarimu. Mbeka mahabato abako ke. Ibisokoza. Chakubiri ko atabara. Ogi. Nkabazi yuko ninjiye. Buhugaye ninjiye simarakaje. Nikayasiri. Ogi. Ndiga. Yenda mu telefone nabyari kutesa. Ariko kuvecho je nirapasa kanda. Nanibuka neza uronko banatugo. Ariko rero manu ushaka kumbwira yuko ngata muntu numwe hari. Mugihe hari ugariye indani. Ogi. Tipo bari muri man. Ubu rero dutahe. Abantu bo babonye. Shit! Man. Jamani wahimbiri kwe. Uburemve mukamenge man. Mukamenge n'amadeplacement kushika no mu ruziba. Bisi zibiri kuva mu Kamenge gushika muri ville bisi, kuva muri ville gushika mu Kanyosha bisi, kuva mu Kanyosha gushika mu Ruziba ama bajaj. Man, ure tu consoma yo marare, tu consome 20000, nibikubishira ku yindi 10000. Man. Nimbari swata kweri nteye mu buzima niyi. Yeah. Nabaji. Hivi wewe. Mungu wa sasa. Una basaza. Samwe muneshi hapa. Wewe mwalimu kweki umezukoma. Ni vitu gani hivi mnafanya? Ni vipi nibiki mugiti? Mani jumutima waruvuye mu ndakesi. Hariya
Sasa Chris acha kwa hii michezo Chris. Wewe nilikwambia kwamba je narakubwiye ko nategwa umuvumburo. Sinegwa umuvumburo. Cha murimbwa ndakesi. Semina jiwaza abajama. Mirango yo tiko wazi man. Ivyumba byose biruguru. Umefikiria jambo kubwa sana, halafu utaifanya pia Afrika ijivunie kuwa na mtu kama wewe August. Aho nyene bikakogwa n'umugenzi wanje nigishije ubuzima nkamugisha gukora nkamugisha buri kimwe cyose gishobora kumubeshaho hanyuma akaza kunyihinduka akaba umugambanyi agatangura kwifuza ivyanje n'ivyiwe. Bakunzi bireresi ndundi sezo ya kimwe kukindi izokwama ibonekana kuri YouTube ya Heroes in Faith Entertainment buri wa gatanu vendredi igihe cy'isa 11 z'umugoroba ku Kadomo. Wifuza guhora ukurikirana iyo sezo gira subscribe kuri YouTube ya Heroes in Faith Entertainment hama wamukurikirana iyo sezo. Murakoze. Ho ene wacu je narushe narushe abantu bariko barafyatura iki ryatanguye bwa turi mu ruziba guys, turi mu ruziba ndikoresha umwanya murabizi je ndazi ko mu nkunda na murazi ko ndabakunda no mpamvu je ntigera nicara kandi mbanze ivyo mukeneye mbanze ibintu mukeneye kumenya. Rero ndi mu ruziba naronsa amakuru yuko ari umukinyi wa sinema yashoboye kwitaba Imana yapfuye itwa mwarimu ko yapfuye. Rero ewana cekwera ubuje nasaze ndabihereye kuri wa mudemu titi yo mu Rwanda je nasaze ko natangwe kuryoherwa no kuvumbura. Ibaza umuntu humvise ko yapfuye uciuja kumuvumbura, iyo ni jewe. Rero tugende alaba pararara mu bisanzwe abo narigeze kuza umunsi umwe ndamuherekeje ariko sindahibuka neza. Pax araza kuhanyereka urumva, Pax araza kumfasha kuhanyereka ahaboro type aba ino ni mu ruziba abanyaruziba bo hari abademu benshi badukurikirana bari mu bihugu by'Abarabu. Nabonye bafite inshuti mu ruziba, inshuti nyinshi duca hamuta safi ya nizi nzira zo mu ruziba bo haboro. Rero nta mabarabara ngira biteze kuzoca, amabarabara naya nyene ni hamwe uwinzu akubwira ati ngo urubaka usigaze 1 metre ubundi aturubaka usigaze 1 metre. Ni mbonye ivyo bitoki ca nibuka uko nzira zarizi nyene zara amajanga aha nyene. Rero ni hehemu nagoye buke mwaba nimugende kwishire sivyo mugiye heno oya nimusubira inyuma sivyo nimusubira inyuma sha ene hatari ubwana burakunda kamera cyane burakunda nakoresha umwanya ni muri izi nzira ndakesiri shahaboro na harera babifitiye umuzamu za kugura odi buguruye gusa urabe ingene wikwenta kimya ko musabuguruye kombona hugaye odi eti ubaho mwarimu ntabaha
Auguste mumwita Auguste imbe yarapfuye nihaba ntiyapfuye ko nabonye ngo bamuturiye mu ipine China jamani ya masinema yabo peti yoga mukanga ngo baso ndodoro wabwire ko ari wewe abo kuguru upeti ngufashe kudodora base ntacyo kijyawe batse amagara wo Ogi Oshu ushwani utenye na ha ntabahari mbona ari hata alaba adukoreshe system cyangwa cika na kibazo cyane nkora akazi jewe shaka kuziri n'ubusa ya arera ashobora kugira gato ugakubitwibuye ufatwa nk'umusumba bro twaya mabuyanga amabido ND 3 4 5 6 7 8 9 10 alaba adukoreshe rero systeme rapide d'intervention man cyo ndakugururira ndake Auguste Ogi mwarimu mbeka mahabato abako ke ibisokoze chakuriko atabara Ogi nkabazi yuko ninjiye buhugaye ninjiye simakaze nikayensiri Ogi mwarimu Ogi mwarimu none man shaka umbwire yuko Ogi
simbone ngishonda none bo babugariye indani bakaba bagize fone bihe ndiga yanda mu telefone navyari kutesa ariko kuvecho je nirapasa kanda nanibuka neza uronko banatugo ariko rero manu ushaka kumbwira yuko ngata muntu numwe hari mu gihe hari ugariye indani Ogi mutiko bari muri man ubu rero dutahe abantu ngo babonye shit man bahimbiri kwe uburemve mukamenge n'amadeplasma kushika no mu ruziba bisi zibiri kuva mu kamenge gushika muri ville bisi kuva muri ville gushika mu kanyosha bisi kuva mu kanyosha gushika mu ruziba amabajaj man ure tu consoma yo marare tu consome 20000 nibikubishira ko yindi 10000 man nimbari swata kweri nteye mu buzima niyi Nabaji hivi wewe Mungu wa sasa unabasaza samwe muneshi hapa wewe mwalimu kweki umezukoma ni vitu gani hivi mnafanya? Ni vipi biki mugiti? Mani juu mutima waruvuye mu ndakesi. Sasa Chris acha kwa mwe michezo Chris. Wewe nilikwambia kwamba je narakubwiye ko nategwa umuvumburo. Sinegwa umuvumburo. Cha murimbwa ndakesi. Semina jiwaza abajama. Mirango yote iko wazi man. Ivyumba byose biruguru. Sasa kwanza mwarimu. Mani vyave mwarimu uri ngaha muri uru rugo. None wumva gute? Daboro mu mutima. Vemire. Gushako dikire. Amabajaji. Waduze ngahe hejuru. Agaja magaraba. Samwe mwe muko birofa kya Mungu. Yani siaonaga birofa zaidi ya birofa. Man, kwanza uyu mwarimu ni muzima mutubarunguza na pine Badani. No kupanga intebe. Ambara neza dukore ikiganiro ntahe. Mwarimu ambara dukore kubuna nani tudame. Oya je ntavyo kujya mu mpabuye kuje no genda kese. Haki ya Mungu. Sasa muri ko muko wapi? None iki ni cyumba man. Iki ni twacinjiyemo. Twacinjiye. Mwinjira mu byumba. Mani je ntaho ntashitse nda no akabuzerega naho. Mwari muri ngaha. Akini misozi mwari ambara ishati nziza gusa canke ipantaro dukora ikiganiro ntahe. Oya ibi bintu je nukuri kw'Imana. Bo nijenza kuba umujournalist no munsi. Oya kwanza we wapfuye. Yicara hariya.
wewe umufu amevuvuka ivyo ushaka umviza yenda kubwira ikintu kimwe uno munsi nije mbu umujournalist kubera yuko umuvumburo wa teswata muyanda majambo nije ndakuvumbuye rero umbaza ibindi bintu byose mugabo jewe miye ko manza kuba umujournalist oya kwanza ariko premièrement nukuri je singingya n'umutima utaraja mu ndano kuri kwimana nimba ari uko bimeze kuvumbura nimba ari uko bimeze abantu barakomeye nabakajya kantu ukorera abandi uvugisha ukuri mani nimba kuvumbura bimeze uko urabona tima pase we yarabegereye mani urabona nenda kwa ikintu kimwe kuvumbura sometime hari gihe biba biryoshe cyane hari n'igihe biba bibabaje oya spozo birashisha umviriza nuko bimeze umviriza nk'ubumvumbu nsanze fise baby ndani ubu mwinji ndani mu vyumbi wanje hose wahabonye uraje uciyuza usanze ndi kumwe ni baby baza umuntu udandaza je nayabonye ya maboro ari haje ndani ige niyo ifasha gusambana umwanya ndakuzani manzani iri maboro ni madena sejega ngoja nikuletee wewe maboro aha sasa ngoja kwanza soa ni muigizaji sasa Chris tangu lini ukaingia mu michezo kama hii maboro yenyewe ndo hayo na producer ni waigizaji bro mzee wewe niambie eba hii ndio inasaidia kufanya muda mrefu 24 mpaka witeri ya usiku papa unakaa unaona afu sasa ariko naco ibi ntacyo tubega ariko mwarimu je nabonye ifoto wewe ngo wagize ntuzenya nadayinze ngo baguturiye n'ipine nico cankwe mu Kamenge twaruka gukora ikiganiro ryari wa musi kwa Sami muje muri tournage kuvugo twazo gukora na Roy na kesi ka kesi ya kandi kesi na mazimisi tataboneka kesi aragwaye sana man Koreshumwanya media umenye ko kesi aragwaye bo yari kuba arimo muri episode ya kimwe ku kindi ya gatanu mugabo bitewe n'amagara yiwe atamize neza twaragiye muri tournage ntiyaje rero peut-être tuzomushiramo kandi niyo yasubira kandi kumera neza ariko kandi bo bizoza ari karakira ubu ari karatanga ntaco nawe wa nizera jana kujana nabere bafite ko apfuye mbona uri muzima jewe ndi muzima amashowbiz abafasha iki mwebwe bakinyi basinema mwarimu ni buzima no kuvuga yuko ariko bijya bintu biri muri sinema bo ego buri muri sinema tuko dusoro no musinye no munsi muza gusoro no munsi kwa kabiri no kuvuga kwa kabiriro 20 aho twiteguriye igikorwa gikomeye cyane cyo gusohora film no nshobora kuvuga yuko yantwaye hafi ubuzima bwanje ndavuga ko yantwaye hafi ubuzima bwanje kubera yuko je ndiko ndakora tunaje ijya film narakubiswe donc twakinye scene bisa nkaho umugenzi wanje yivye hamacara amenda je bafataje nk'umusumu narakubiswe rero sana donc ku buryo shika kuri etape yo gwakwa gupfa abantu kuko bari bazi ko biri serious turi muri quartier urumva uvuze ngo umusumu urabibona ukuntu bimeze abantu rero baca bashwa baduka baraza barankubita bien sana mwe muri act abantu bo bibaza ngo umusuma wa serie donc barankubise nibabonye nibaravye cameraman ariko agira ngo pause cyangwa ibiki nibiki bako kwari manzi azishire hejuru niho ziza gusa neza yari yavuze ngo ntaza kujya reka mve kujya nta kibazo ariko mwarimu uyu ni Roy abantu kwigina baramuzi mu biganiro baramuzi ukungene yari mu rukundo nimba ari n'uyu mubisowa ibwene bikoba malove kenshi cyane uno musi mbe bimeze gute ko mutabakigaragara mu biganiro byinshi abakingawe ba sinema oya ndabasabe manze muhagarike tuvugane na Koreshumwanya hama turaza kugana ko tubandanye Roy tumanze tugabanye amaruma ya jambo hama tuvugane hanyuma reka tuvuge ikintu kimwe uno musi niwe ko arabonekana mu biganiro kubera yuko n'ubuzima bwatumye tutabonekana mu binyamakuru byinshi kandi ikindi kintu twebwe nk'aba star katuvuga aba star kubera yuko nico gihoti ko turakora sitwe turonderera aba journalist ko tukoresha ibiganiro nimwe muturondera tugaheza tukaba ibiganiro je nibaza ko mu journalist nimwe araturondera kugira ngo tubakoreshe ibiganiro abo bigeme n'uwo musore turanga rero nuko okay avant tout d'abord ikintu nibutse jewe nkyurira iyo clôture
mwebwe biboneka ko mwari mwinyegeje yego munyegeje kubera iki mwari mutsi konza kuza donc hari ikintu kimwe ugomba kumenya jewe ndi umuvuzi kama uri umuvuzi w'imiti kama yego ndi umuvuzi kama rero atari uw'ingeso ahubwo umunyamwuga uri umupfumu oya nkoresha imiti kama hari itandukaniro bisiwe ko wabibonye mu ibase ndiko ndazi oya suko aro itandukaniro ry'umuvuzi kama n'uwo muntu ariko kandi nibaza ko muri iyi filime mwari naho nyene bazovyumva hagati jewe mwamenye gute yuko nza ndiko ndabiguha wewe mu bantu tuganira urabizi ko tuganira kenshi gashoboka kandi uri mu bantu bakeyi iyo uza gupangira ikindi kintu wundi umuntu peut-être ko ushobora kuba wibaza ngo ivyo uri kuravuga cyangwa uburyo uri kurakoresha mwarangage yo communication umuntu ntiye agaciro rero mu biganiro twagiye turagereranira nariyumvisemo muri jewe ko ufise umugambi kuri jewe hamare nanjye ndagupangira nari kubabara cyane iyo nka feringa kujya we nawo babaye ko mu feringa oya birambabaje vyambabaje vraiment nimba ari ikintu kimbabaje kuva nagatanga gukora ibiganiro iki kintu kibaye no munsi byose ikindi kintu kigira kabiri umumotare umubajaje yabazanye no mugenzi wanje cyane donc rero abaza mpamvu naje namubwira ati wana uyu muvumburo ndamuvumbura ndamukubita ni kofi nsanze ari muzima atacu yabaye ndamuvumbura ndamukubise ni kofi urabona kano karere turimwo akarere turimwo abantu bose barazi ko ngahari haba umustar akina film sasa rero babonye umujournaliste aje muri kano karere na handi hano biyumvira kinanje urakoze mana utanga utajya mu zina ryawe gera amen Chris kuna chenda kuuliza kidogo uyu muhungu w'inzobe niwe mu cameraman niwe mu editor w'iyi team the heroes in faith entertainment heroes in faith Kandi gambere abajournaliste bose bamwampiga kuri iryo zina rya Fred je nkabisubiramo shira Achana manzo buge none utwara amafaranga turazi tugiro bugani je yo era tubitoye ntajya mago utwaje wenyine The heroes in faith. Entertainment. Entertainment. Zana bijumbo mwarimu ni heroes in faith entertainment. We Chris. Yes baba. We abakonaki sana mu masinema nabede banione akaniko kabike mendo Chris Jesus banione surawe ko murundi ko mkongomani mimi niko vyote akabyishura cyanda muhera we n'igihumbi ko murundi ko mkongomani mimi niko vyote aka gahungu guys karafite umutima mwiza je muri timu ya mwarimu kuva kera tugitangura kuyagana mwarimu tatangwa no gukorana nabona ko akunda ibikorwa vraiment nabona kandi arazi Adobe azi ibintu byinshi cyane akiwacu akakera kabisa urumva rero gahungu je ndagakunda cyane ukuntu rero wiba mwita soa muramuzi soa aramutsa abantu yaga yari myano yaga mwarimu nam timu yawe yavutse ryari timu yanje yavutse kera burya ariko sikera cyane kubera yuko twagize heroes in faith entertainment pilipili hari na pilipili dutunga turiko turakora film kinyoma avec struggle rero heroes in faith entertainment iryo zina kugeza no musi maze amezi 6 simwa yego ariko team bwa mbere twatanguranye ubu irashobora kwimaze umwaka n'inusu ariko rero urumva je mfatira kuri iyo heroes in faith entertainment maze amezi 6 iyo objectif yanyu ni yihe muri cinema ndundi mana yanyu je urumva ndi mwarimu sinovuga yuko naje kwigisha abantu gukina film ariko bisa navyo okay aba muri timu yawe gusa oya cinema ndundi uno musi ukura yitegereza urabona neza ko ari agasemba karimo kimwe mu bintu byatuma kera
badutyoza ngo dukina nabi ngo ibintu byanyu biba birimo amajwi atumvikana amasanamu yabo ntasa neza ibintu bimwe n'ivyo jewe rero naje kugira ngo ndabe yuko ivyo abandi bakora nanje nobizana ni wacu nkigisha abantu biciye mu bikorwa vyanje kuva ntanguye gukora kino gikorwa cyo gukora film sindiko ndiyemera cyane ariko ndamaze kubona amapage menshi amaze guhindura imikorere biciye ku bigo twakoze nubwo batabitubari mwarimu sowa Roy ni jina ribi Roy ni jina mbaya niriryoshe Roy niriryoshe gusa Roy araryoshe ariko izina Roy ntiriryoshe bandanya nturyoshe Jux yarabimbwiye sasa rero emwe muri objective yanje amapale nivyo ndakenye yego iyo kuza kuba mfise amafaranga ntunze cyangwa mfise management in supporting tuba dukora ibintu binini byagutse mugabo objective no musi mfise niyo nibura abarundi babona kanovera ka film ndundi byibura abarundi abakinyi ba cinema mu Burundi bagire gahayanishwa ate ryo gushaka kuronka amavyuzi gusa ahubwo iryo gushaka gukora ikintu ciza naco bagito ariko kibe ari kintu gisukuye uno muso ayo majambo uri kuravuga abantu boyemezwa niki atana award ni muraro nkabavuga ati tuse award y'cinema nziza yabera akarori izindi okay ari ikintu kimwe gwa kumenya namana bivuze kuri status siko nibyo okay navuze ni rero yareka ndamwishure nasi mu journaliste bikura la majorité y'abantu nitwa madushigikira abantu ngo ni kubera yuko bakora ikintu ciza wapi abo dushigikira abantu kubera ko tubemera turiko turumvikana rero je ndacari muto ku buryo amawadi bavuga shora kuzoya niganira wundi munsi nkayaronka na none munsi isuko nicaye ndiko ndakora kwera no munsi yiganyisho dufisi no munsi ni festival narashizemo cyumviro canje peut-être niyo baciga ko akana ko gifisi ico kimaze kirashobora kuduha umusaruro cyumviro ni cinema kimwe ku kindi cyane oya nibanga bantumye hamigindi twebwe naho twoba tutoronka iyo award ntibisigura ko tutokora ikintu cyiza ubwoba cyane just fisi ubwoba kasi nzigira ngira ubwoba musi n'umwe kubera ko abangira ubwoba nayo gutinya gukina iyo film na kinyi yo yari irimo urupfu none ugira ubwoba gute ku muntu tuza guhiganisha n'abandi bantu bako arakora bakina cinema ndafise confidence of myself mwarimu amawadi mu Burundi duratwumva umunsi w'amatora uzawumva ngo wapi ngo barabiye agatumba vyarabiye mwarimu yizeye iki mu kugira deposit cinema yiwe muri festival kandi yizeye ko azotsinda we yizeye iki okay ubwa mbe nizeye muri je wenyene kubera ko burya umwera uviba kuri gashika bwa mihose igihugu cyose bo nizeye muri jewe nyene ubwanje ko jewe ico mfise muri jewe gishobora guinfluence abandi abantu naho ivyo bavuga kuri festival bavuga ibiki bavuga ibiki ivyo biri behind camera oya na ivyo bavuga erega turiko turisha iyo mbuto abantu bavuga babandi uzumva ngo amatora arayibwe wararonse umwanya kubishikiriza wewe ikintu amateka uzi kuri festival nkaya nk'ivyo nyene kuravuga nubwo bavuga ngo barayibira amatora bararenganya baratanga ibituri bagira ibinibi jewe nizeye ko muri jewe ikintu ciza kizidandaza ni naba vyanse nzomenya ko ngiye gukosora ariko kandi sinzigera nizera yuko uwabitwaye iyo cinema ariko iyo yakoze ibintu bikomeye cyane kunsumbya wapi ahabwa zo bafise ikintu kimwe gusa cyatumye umuntu yamutoye amwemera mwarimu nam
ubuzima tubayemwo iko kazi na dawa kazi na sala mwarimu wewe ni kazi na nini ibyo byose biteranije bitora kintu kimwe bitori kazi bitora kazi kazi na dawa kazi na sala tubiteranya wewe mwarimu wewe ni nini ni kazi na nini nimba bizo bike manzo ini vrai ou faux manzo umvirize ni choix multiple agenda ubona sinigeze nishivye mwarimu ashaka nishu ni nyishuko kwera n'umwarimu ashaka kwihenda muri mugarari none wewe warize jewe je narigeze gukora gafindo karamunanira mwarimu ndagatora amubusa ndamureklama ndamutsinda mu wakangaya ayo mashure yahe anandika mu wicenda yaguharamvwa narareklanye mu rero je nshaka kunyishure utanyishure je mfata ibyanje yego nivyo sawa ni kazi na dawa ni kazi na sala byose buteranije reka nsubire mu kino kintu mwe murasenga mukizera n'amadayimoni byose birakora twe turasenga Chris sawa twe tuvuga yuko rero twebwe rero mu bintu tuko turakora muri reresi mu mareresi hari inzira zibiri zonyene siko hari inzira ya mbere yo kuba ibikoresho vya satani hariho n'iyindi nzira igira kabiri yo kuba ibikoresho vy'Imana rero gwewe uri kurakora sinema kugira ngo ushobore gushika muri bijya bintu ni wabona yuko biba ngombwa yuko ucayo kwa satani uragenda ni wabona kugenda ku Mana niyuca jewe renda kubye bino bintu bibiri byose ni sawa jewe ni kuvuga yuko gwize no munsi namusi ndiko nakora nta kimwe ndakoresha muri ivyo byose ariko ndasenga wewe je ndasenga ubwanje nzokubwira imico kama umukoreza satani imico kama niko yantuzenye kama imiti kama oya imiti kama vyivyo ni bintu vyanditse ko tuzobikoresha ko nakera bahoze babikoresha none ugiye gukora satani ariko inzira mukuzimu haraba mukuzimu mukuzimu ngaha nyene turi naha nyene ejo ni gihe guys umviriza rero jewe ibi byari binzaniye nje kuraba umwene wacu ko yapfuye sanza ari muzima none rabi bintanzaniye rero je nzomurondera inbox nzomurondera twicare je tuyaga ivyo bintu kuko afise insiguro zimwe na wa mutipe mbasha bagomba gufitanira isano hari umutipe nzoguhuza nawe kandi jogana kuzoba umuriro cyane canke simbizi wasema vumba je nzoguhuza nawe muyaga ibintu ndabakunda cyane brand camera ya Pax Alaba aze na wasakire igende neza bye bye